mwemu yaraza muri iyo mwemu ugacirongorwa n'iyo mwemu ugacironga icyo bita renouvellement de l'intelligence ukagira ivyiyumviro bishasha. Haleluya. Ukagira discernement cyangwa guhishurirwa gutahura iciza n'ikibi no kumenya ubugombe bw'Imana. Abantu bazohishurirwa naho hazoza imiyaga, naho hazoza ibihuhusi, ntashobora kuja inyuma, arashobora gucika intege, arashobora kugabanyukirwa, ariko ntashobora kuva kuri Yesu kuko arazi yuko amuvuyeko n'ahafise aja. Wamaze kumenya neza agakiza, ukamenya ko Yesu inyuma yiwe nta buzima buhari, nta kuntu wovuga ngo namuhevye. Umuntu w'impwemu yizigira uhoraho. Umuntu w'impwemu sekuru ya mbere ni impwemu yera cyangwa umwuka wera. No kuvako nkaja he, bibiha biryoha birura mumeko numuveko. Haleluya. Ijambo niyo ryaremye isi kandi yaremye ngo ibiboneka n'ibitaboneka. Ababoneka ngaha mwese mwararemwe, sivyo? Abataboneka bari ngaha nabo nyene natwe banyumva mwararemwe. Sibikino hari abantu bari ngaha bataboneka kandi banyumva kandi bako barandaba. Bamwe ni beza abandi ni babi, bamwe n'abamarayika abandi n'amadayimoni. Muranyumva? Mwe amadayimoni cyangwa muri abamarayika? Ikabwira abatambona bamenye ko baremwe. Haleluya. No musi ndashaka nabwire ko turakeneye gukura, sivyo? Hari abantu basabana ngaha, umwana wawe mukuru umunsi wa mbere atanga gutambuka wumvise gute? Uba wagenda kuri statue ukabishirako, amagara abantu bose bakaraba ko yatambutse, sivyo? Mwana ubwa mbere atanga kuvuga izina ryawe cyangwa hamagara papa. Gituma abarundi batangura kuvuga papa, sivyo? Bana banje batanguye papa bose. Arabatanguye mama mwebwe. Mama tangura papa. Cyangwa nga peni iyo yoroshe kuvuga, sivyo? Iyo umwana atanga kuvuga, iyo umwana atanga gufungura wenyene akigaburira, umuvyeyi aranezerwa. Sivyo? Wewe tanguye mama? Mani kwa barire go batanguye mama ngo acaye ikiragi. Siremeranye nawe we. Muravyemeye avuze? Oya. Ubiriza. Iyo ariyo famille imwe twabana aho nakuriye anavukiye. Nigeze kuja muri iyo nzu sangayo umugabo afise nk'imyaka 20 yicaye hasi. Agena kwega hasi adashaka gutambuka bamutamika afise ubwana. Narabaye shoke gose nari nkiri muto cyane, ndabashoke. Ndabaza muhira ni bigenda gute uje mu papa afise ubwanwa bariko mutamika nk'umwana atazi no kuvuga, atazi no gusorija mu narimwe. Bagaza kunsigurira ngo afise ikibazo mu mutwe mbwa sinavyumva. Ikibazo nuko yarakuze ku mubiri ariko ntiyakuze mu mutwe mu bwenge, sivyo? Hari abandi rero bakura mu mutwenge ariko bangana gutya. Apana bikurije mubona abane bameze nk'abana namenya guma vayo kandi afite imyaka 18 ariho sanga dakura ariko ugasanga umuvyeyi amababaye. Abavyeyi bawe nimwe babona umwana umuntu akuze adakuze mu mubiri cyangwa atakuze mu bwenge, umuvyeyi amababaye ashaka kunezerwa. Kwe umuvyeyi wese yifuza ko umwana akura. Hari abana b'Imana ngaha, nimba umwana w'Imana so wawe mu ijuru yifuza kukura. Iyo ukuze aranezerwa. Haleluya. Igihe cyose naronse umubebe namubwira madamu ndifuza wagira imyaka 3. Kweka imyaka 3 kugira tuganire. Ndakuri umuntu tuganire. Kuko afise amezi 8 uramubwira amakuru aba gusa. Yumva ibyo kuravuga uragaragaza kukomunika nawe mugabo kuvugana birakenewe. Rero umuvyeyi wese aranezerwa umwana akuze, sivyo? Haleluya. Numuza twige ivyo gukura. Gukura mu mpwemu cyangwa mu mwuka. Ariyo maturité spirituelle. Amen. Kumenya murashaka ni mwashaka gukura? Cyangwa ushaka kuma muri bibero?
yo mu muhebo sivyo reka dukure sivyo ndiho ashaka ko dukura papa wacu mu ijuru ashaka ko dukura dusoma Kolosai igice cya mbere murongo 28 Colossiens 1 verset 28 natwe niwe twamamaza duhanura umuntu wese twigishisha umuntu wese ubwenge bwose ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Haleluya. Ngo dushikirize ni bande ko navuga Paulo n'abakozi b'Imana bafite mission yo guhanura kugira ngo tuzoshikirize umuntu wese. Amen. Abantu bose ndiho yamaye kugira nshobora kubigisha ijambo ry'Imana n'amasenga kugira ngo nzoshobore kubashikana. Amen. Pastori wawe arakeneye kuzogushikana. Hariho etakeneye kuzoba urimo. Mana ishimwe. Cyo gituma atakamaro ko kubibesha abantu baryohera gusa oya babwire vyose. Babwire n'ukuri. Babwire ijambo ry'Imana rishaka gutwigisha umuntu wese ubwenge bwose. Amen. Wahejeje? Warangije umurongo? Ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Muri Kristo ni ihinguriro n'ahandi uhingurirwa. Imana ishimwe. Hari kuno yo ukeneye kuba urimwo ushize imbere ya Kristo. Umurongo 19 verset 29. Ico nico kinduhisha. Kiramuruhisha. Ndabigwanira. Nkuko ubushobozi bwiwe buri. Haleluya. Bunkoreramo bishimitse. Amen. Kuri verset 28 mwayumvise niyo nashaka guhagara cyane yuko ngo nzobatange mumeze gute à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Gorotse uhagaze neza muri Kristo. Ikintu cya mbere Imana yifuza kuri wewe nuko uhingurwa. Nuko ukura. Tuza kwibona no musara abantu abana b'Imana yavuze abana b'Imana ntimurabe bajya abana batoya. Ndikumvuga abantu bakuze. Imyaka 60 uri umwana w'Imana. Imyaka 50 uri umwana w'Imana. Sivyo? Ariko abana b'Imana yuvuga ngo kuvuka bwa kabiri, sivyo? Igihe ukizwa uravutse. Iyo uvutse rero umwana avutse ararira. Baramwonsa, sivyo? Aranywa amata, arafata serelake arakura. Atamenya agira, aronsa amenyo aragafungura. Hari imfungurwa zigenda zirahinduka ukukura, sivyo? Rero hari abantu abana b'Imana muri Kristo bakuze. Bamaze igihe kinini bakiri kuri serelake. Sivyo? Hari abaginywa serelake kandi bakuze. Hari abagifata bibero bakuze. Nikuvuga mu buryo bw'imwemu. Amen. Ushavuye nimushaka gukura. Cyangwa arakuze avuga ati tubwire ibindi twarakuze. Reka tubanaye tuvuga uraza kwisanga hamwe ko nawe utarakura. Ushaka ko arakuze ngaha ariko arahandi ukeneye gukura, sivyo? Tuje mu Ikorino ba mbere cya gatatu umurongo wa mbere. 1 Corinthiens 3 verset 2. Hera kuri 1. Sikiri wa mbere. Kubganje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impuhemu. Ubiriza icyo nababwiye vyose sinashoboye kubabwira nk'abantu b'impuhemu. Ariko nababwiye nk'abaganzwa n'akameremere k'imibiri yabo. Urumva hariho langage Paulo yakoresha akavuga ati abantu sinashobora kubabwira iyi langage y'imvugo ntibashobora kuvyumva. Nagaje kubabwira nk'abantu bo mu mubiri. Iby'impuhemu cyangwa iby'umwuka ntimuvyumva. Bandanya. Nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Ngo nk'abana b'inzoya muri Kristo. Aha hantu ugize ubushakashatsi ukaraba ryari yagiye mu Wakorino yagiye nko mu myaka 50 avaye 55 yamaze imyaka 5. Imyaka 5 avuga ubutumwa yigisha agaca akavayo akabandikira ngo muracara ababebe. Imyaka 5 yose yakora akora iki? Yakora avuga ubutumwa bwiza, sivyo? Yakora igisha ijambo ry'Imana. Ariko nubwo nabigisha ijambo ry'Imana imyaka 5 yose mwagumye muri abana ababebe inzoya. Kubera ike bitagona ababebe cyangwa n'abana kubera baganzwa na kameremere y'imibiri yabo. Abaganzwa na la chair, les chrétiens charnels. Hari abakristo charnels mu Gifaransa, les chrétiens charnels cyangwa amashengero charnel. Abakristo charnels tuza kwibona munsi byo kuvuga. Ndazi ko amen aza kuba make gose nkuko nagacerere, sivyo? Kuko baruzuye mu ishengero. Mu ishengero nibo buzuye. Hari amashengero y'umubiri cyangwa ama église charnel ayo meze gute ayo n'umurongozi wabo abari mu mubiri. Rero
iyo umurongozi ari mu mubiri umuntu atanga ibyo afise. Baravuga ati sishobora kubabwira ibintu by'impwemu kuko muracara abana. Nubwo namaze imyaka 5 ndabigisha muracara abana. Kubera iki muri abana barakuze arabatama ngaho arabasubira ubwanwa kumbure. Ariko baracara abana. Muganzwa na kameremere y'imibiri yanyu. Nibikora kuvuga ngaha. Umurongo ukurikira, umurongo wa 2, verset 2. Nabaramije amata. Nabaramije amata, nabanywesheje amata. Sinabagaburiye ivyo kurya bigumye. Nabahaye ivyo kurya bigumye bisaba amenyo mudafise. Umubebe namenyo afise. Ivyo. Afise abebe ngaha. Bashaka kwa inyama, boyijya gute? Mucopo boyijya gute? Bashaka kwa ikigoro umubebe. Ivyo muha vyose ugerageza kubifyondagura ku buryo vyoroha. Kubera iki? Nta menyo. Hari abakristo batagira amenyo spirituel. Amenyo y'impwemu nta yariyo. Bamaze imyaka 10 mu ishengero. Bamashaka amata. Bibero mama ima. Ndaye gitsure ndabivuga. Hagarika ngo muranyentimida. Ndabivuga. Sivyo? Nabaramije amata sinabagaburiye ivyo kurya bigumye kuko utari bwabishobore. kandi nanone ntimurabishobora. Kiya gihe nava iwanyu ntimwayo bwabishobora. Iyo myaka 5 yose ntimwabishobora. Nubu bira vuga neza bira nico gituma amafaranga yawo ntiyemera no kuyemera. Yabwira ngo n'uburenganzira bwanje ko muntere ko munshigikira ariko amafaranga yanyu ndayanse kuko mwaca muyemera. Ngira ubuyibona mumbejejeho ni muntunze. Ariko Efeso amafaranga yabo yose yakira yose. Agaca bashimira agaca basengera ngo Imana nkorera. Haleluya. Gizohezagira. Kubera iki? Ari mu muhemo bari bakuze. Muvyeyi wese aranezerwa abonye hano bakuze. Yego ni byiza ko tuvuga kwizera. Yego kwizera birashoboka gutitiriza mugabo kwe gukura. Haleluya. Kwe gukura. Anishimwe. Inyigisho nzera ko muzoya n'abandi bagenzi banyu sivyo? Nawe w'imyoza. Ndumva ngaho w'imyoza no kuri mu mubiri. Kandi wanse guhinduka kugira kuvuga ngo mwari mu mubiri n'ubura cyane mu mubiri. Iyo umuntu abonye yuko akiri mu mubiri uca wihana ukavuga uti Imana shoboza singume mu mubiri. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Bandanye. Yes. Ashaka ko mandanya mbwire gutya. Qu'est-ce que vous? Mwanyikwegeye katikanya. Imana ishimwe. Umuntu ari mu mubiri yama reaction zose, comportement yiwe yose yiyumvira umubiri. Ikintu cyose kibaye wiyumvira ibifatika amategeko yo kwisi gusa niyo ubona. Umuntu ari mu muhemu arongorwa na muhemu niyifise agaciro gusumba ivyo mubiri. Imana ishimwe. Reka dusubire inyuma gatoya tuje muri igice kiri imbere 1 Corinthiens 2 abikorana ba mbere cya 2 umurongo 13 1 Corinthiens 2:13 navyo nyene turabivuga ariko nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu. Suramwo neza. Navyo nyene turabivuga et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Bandanya. Ariko nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu. Ariko tubivuga mu yigishwa na mpwemu. Haleluya. Tugereranya ivy'impwemu. Nitubivuga mu majambo y'abantu cyangwa y'ubwenge ariko dukoresha imvugo y'impwemu. Tugereranya ivy'impwemu n'ivy'impwemu bindi. Mais employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dukoresha imvugo y'impwemu ku bintu vy'impwemu. Longo 14 verset 14. 14 ni ukomeye cyane. Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa niyemera ivyampwemu w'Imana. Umviriza umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa mu Gifaransa mwise gute? Hariho amajambo abiri bakoresheje. Hari abakoresha l'homme animal. Ahandi l'homme naturel. Si biva comme version, sivyo? Haleluya. Umuntu akibise umugambi ngo ni gitutsi. Bakwitse ngo uri homme animal. Animal ba yuko bamugeranye n'igikoko. Niko watwaje muri Louis II, sivyo? Kweka mugeranye n'igikoko. Kubera iki? Kubera abatari babizi mu bimenye igikoko cyacyo cyose atari umuntu gifise
umushaha ame kikagira n'umubiri, sivyo? Umuntu afise umushaha n'umubiri n'impwemu cyangwa umwuka. Haleluya. Nuko yuko impwemu cyangwa umwuka, l'esprit iri muri wewe ni gutandukanya n'igikoko. Esprit cyangwa impwemu cyangwa umwuka ni irimo cyo kwita discernement de Dieu. Haleluya. Nimba waje ngaha ushaka gusenga nuko wizera ko mwijuru hari Imana. Nambwa mbona ngaha, nakayabu mbona ngaha, nanka mbona ngaha. Shaka usohoke nuzobona akayabu kaho karunama gasubira karaba hejuru gasenga. Warakabonye? Warabonye imbwa isenga? Wayibonye? Kubera iki? Nta discernement ifise, nta connection ifise, nta mpwemu. Kuko igihe yarema ibikoko, abantu Imana yabaremye ibiyemye ibikoko bikuye mu iki? Mukungugu cyangwa igitaka, sivyo? N'abantu nyene Adamu yamukuye ngaho nyene ariko arakabijya. Akimuhumekeramo hari impwemu yamushizemo imutandukanya n'ibikoko. Igikoko kirashavura, igikoko kirafuha, kirashavura, kirakunda, kirubaha, kiraryoherwa, ariko n'ikigiriki n'igisenga, n'ikizera. Impwemu ntikibona namba. Rero l'homme animal, sinabivuze, niko byanditse muri Louisego, bariko bagereranya umuntu n'igikoko gifise ivyo nyene ufise. Nubu iyo mpwemu yawe ufise muri wewe irasinziriye. Ariko umuntu w'impwemu, mpwemu yaraza muri iyo mpwemu, ugacirongorwa n'iyo mpwemu, ugacironga icyo bita renouvellement de l'intelligence, ukagira ivyiyumviro bishasha. Haleluya. Ukagira discernement cyangwa guhishurirwa, gutahura iciza n'ikibi, no kumenya ubugombe bw'Imana. Haleluya. Rero abantu benshi no munsi hariho ushobora ngo babone abapagani mwishengero, ariko yandikira ishengero ry'Abikorinto. Abakristo b'umubiri ni benshi cyane. Kuko iyo batameze gutyo ishengero riba yamaze gufata isi yose. Haleluya. Hari umutamu umwe yigeze kuja mu ishengero imwe, amugenzi we aramutumira, hari ngaho i Bujumbura ishengero runini cyane, abantu benshi ibihumbi. Arashikayo, ashitseyo araramukanya n'abapastori, aramubwira umuntu yemgereye cyane n'abapastori, araganira n'abapastori, avuga ati n'umugenzi wanje ndamuzanye ngaha ndizera ko azoteba agakizwa. Hama umugabo rero yari umugabo w'umunyabwenge yumvira cyane, acabwira umupastori ngaha i Bujumbura, mbega ngaha muri bangahe? Utarenga 5,000. Ngo none ngo abantu 5,000, abantu 12 bayashike ubutumwa isi yose. Ni gute abantu 5,000 bari muri kino gisagara tukadufite ibibazo dufite mu kino gihugu? Ngo mwishura gute? Umupastori yarabuze yishura. Nukuvuga yuko hari abantu 5,000 ariko batari mu mpwemu. Kuko mu mpwemu hari ibintu bitasanzwe biba y'abantu. Yesu yavuze ngo 2 canke 3 bagiye hamwe. Haleluya. Bazwandi hagati yabo. Gicho azosaba cyose data wo mw'ijuru azogikora. Icyo gituma rero ishengero cyuzemo abantu bari mu mubiri dukeneye gukura. Haleluya. Abantu twokura tworonka n'abantu bangahe bakuze ishengero twonyeganyiza. Abantu bobohoka, imigozi ya Satani yocika, hari ibibazo vyokira. Amen. Rero aha murongo twasomye 14, wasomye 14? Wawusomye? Aha, wawuhejeje? Uheze. Kuko ari ubupfu kuri we, kandi nashobora kubimenya. Nashobora kubimenya cyangwa kubitahura. Kuko vyitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Bitahurika mu buryo bw'impwemu cyangwa bw'umwuka. 15. Ariko umuntu w'impwemu asesa vyose. Kandi ubwiwe nta umusesa. Umviriza, asesa vyose kuko ntabaciganza. Paulo avuga ngo sije nkibaho. Ninde ashobora gusesa Kristo?
nimba uri kurahagarara ku vyumviro vyawe, nimba uhagarara ku nkomezi ziwawe, nimba uhagarara ku bwenge bwawe, bazogusesa bagushire hasi. Sivyo? Nimba uri kuravuga ijambo ry'Imana authentique uko riri, sivyo? Atana kimuhongerako, atana kimukurako, atanyungu ziwawe, utaza ko bakwemera, bashaka gukomera amashi, bagushira hejuru, si wewe ukibaho, ni Kristo aba muri wewe. Abazokugwanya si bo bazokuragwanya. Amen. Abazokugwanya wapfuye ukorera Kristo kabaho. Amen. Kristo ni wazokwiyekipa cyo kibazo. Tureke kwigwanira, kuko kwigwanira ugiye mu mubiri, ariko iyo retse Kristo agwanira, watahuye yuko atacuri utari kumwe na Kristo, watahuye ko ari wenyine gushoboza vyose. Haleluya. Amajambo arakomeye neza ko mukora yumva. Imana ishimwe. Abaheburayo 5:11. Hébreux 5 verset 11. Tumufise ko vyinshi vyo kuvuga. Ariko bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva. Bakavuga Yesu, bakavuga ngo tumufise ko vyinshi vyo kuvuga. Kubera ariko kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva. Ahanye bivuze ngaha wo gutera amabuye. Ndatanze mu ijambo ry'Imana, sivyo? Ngo hari vyinshi twovuga. Amen. Ariko biragoye isobanura. Verset 11 mu Gifaransa. Et nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Hari ibintu vyoroshe gutahura n'ibindi bigoye gutahura utabifashijwe na Mpwemu Yera. Bisaba gukura kugira uvyumve. Alléluia. Hanyuma ngo parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Abantu bari mu mubiri barateba gutahura. Kweki bateba gutahura kuko bafise aravance ivyo bashaka kuvuga. Iyo uvuze ibintu badashaka ko ushaka kuvuga birabagora gutahura. Akivuze ivyo bateguye baracakira. Sivyo? 12 verset 12. Naho mwari mugeze kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga. Ahanye ugiye kugira ubushakashatsi kuri internet uzosanga bari bamaze benshi nk'abo bamaze imyaka 30, hafi 30. Amen. Imyaka hafi 30 abandi birenga biga ijambo ry'Imana kandi baza mu ishengero badasiba. Amen. Bandanye. Mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana. ABCD. Gutangura muri gardienne. Ugiye gutangura muri maternelle, muri crèche, bahindura amakushe. Ujye gwimwemu. Ani abandi bagoye, ishengero ry'abantu mubiri ragoye cyane. Kuba zirimo amatiku, ingorane, biragoye kujera. Mukene kwasa kubigisha ko Yesu ari umwami n'umukiza, ko yapfuye ku musaraba, ko Satani yaneshejwe. Ivyo rero mwamwe kubirengera mukaja mu bindi vy'impwemu biri hejuru. Ariko mwacakeneye bya bintu vya mbere bigisha abantu bagikizwa, basigure cyo Mpwemu Yera ivyo ari byo byose vya mbere bababwira. Ariko bazi imyaka 30 kubera iki? Suko mutuma ubutumwa murabwumva. Amen. Abantu bari imyaka 5, 10 mu ishengero. Ariko bumvise ibintu ko aravuga, bumvise ibintu bize kandi ari hari. Suko ari hanze. Suko ari yasivye. Niho yari yicaye mu ishengero ariko acavuga bya bintu cy'abantu bagikizwa batazi ikintu na kimwe. Amen. Hanyuma wahejeje heza turawo murongo. Kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata. Umviriza, mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata. Ni bande bakwiye gutungwa n'amata? Ababebe. Kugutapana abana. Hari abana bagiye musigati. Ababebe ne bakutungwa n'amata. Uva mu mazi imyaka myinshi bukijijwe ariko bashaka gutungwa n'amata. Bandanya. Sukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Nimushaka ivyo kurya bigumye. Kwera iki? Kwera iki mudashaka ivyo kurya bigumye? Baragira menye Imana guhezagire. Hari ivyo kurya mudashobora gutahura. Yesu akarababwira ati utariye kuri jewe umubiri wanje akanywa amaraso yanje
muri Jean 6 sivyo batamukongorerana ngo icyo jambo rirakomeye ninde yumviriza umwe nta numwe yasezera uwundi umwe wese akapitikoros nta numwe abira ngo sazosubira buke yaba ari no munsi ari amatelefone na fenta ngiye kwitaba telefone kujugenda baragenda bose hasigara abigishwa les 12 igihe cyose bagenda umviriza igihe cyose baguma korosi bagenda bakwepa Yesu yarabibona akikahusha no munsi ugiye aba basore barakwiruka inyuma garuka Yesu atakurikira yashaka ko bakizwa yarabishaka ariko Yesu ndashaka kuguhata ashaka ko impwemu yawe ihishurirwa uronka revelation uhishurirwa uze ubishaka niba umuntu kozara kuri Yesu akanka akama kwega ibirenge hakumuforsa jya ku mavi genda umusengere ugwana intambara yo mu mpwemu yo mu mwuka haleluya amareka bazomugendera hari udahise kumukwega hariho arambwiye ngo aragenda muri bagera mu ibarabara arafata umuntu ngo uteza kwatu kiva ngaho utatuye yava gucya zo kwatura amace yibandanza byarimo igikuru suko yatura igikuru nuko ahishurirwa agatahura neza uwo Yesu ariwe Yesu baragenda ababona nta numwe yahamagaye ngo ndagusavye ugaruke asigara 12 abona ari kawushaya zo bagenda ni bagenda araba none mwebwe muri diriki umuryango urakinguye ko mutagenda Petero avuga gute haleluya imbere yuko avuga gutyo Yesu yabwiye ngo amajambo nuko nabwira les paroles que je vous dis sont esprit et vie nizimuhemu cyangwa mwuka kandi z'ubuzima mushaka kwitahura mu mubiri Petero acaraje imbere comme toujours babizi ko Petero yuko yamagira acaje imbere umviriza none twaheze abagore bacu twaheze byose ubuzima budashira puri muri wewe tugiye kuroba tuzopfa kandi ushaka guhona nta handi twoja tugiye kubaza tuzopfa tugiye kubaka amazu tuzopfa ariko muri wewe hari ubuzima budashira none ego data twokuvako banza tubwire tukuvuyeko twoja he haleluya Petero avuga amajambo Yesu akamurata ati ayo majambo uvuze si nyama n'amaraso biguhishuri si umubiri guhishuriye Yesu ubwenge buguhishuriye si amashuri nayo yari yifite mu rundi mugabo si amashuri cyangwa ikindi kintu ariko ni data wo mu ijuru aguhishuriye haleluya ndasenga kugira muhishurirwe abantu bazohishurirwa naho hazoza imiyaga naho hazoza ibihuhusi nashobora kuja inyuma arashobora gucika intege arashobora kugabanukirwa ariko nashobora kuva kuri Yesu kuko arazi yuko buvuyeko ntahafise aja niba muhafise muhambarire harahafise ngaha muracarondera nimusiyo kurondera kuko ntahariho ubuzima budashira buri muri Yesu gusa Imana ishimwe iyo rero ni muhemu yaraguhishurira mbiriza abantu bavuga ngo shango yaraguye bayivuyemwo gusenga nagisenga yasuye mu busambanyi yasuye mu rumogi yasuye muri vyose yasuye gusenga ibigirwamana ntiyari bwahishurirwe sivyo uwahishuriwe sivuze ko atagwa aragwa ariko aravyuka aragwa kuko arabizi yuko naho nguye ahantu ndi sija kuhaguma niko Petero avuga ngo ni imbwa yagize gute hambika shuzi kajya biya bintu sivyo niko sija kwivuga ngaha ariko niko birivuga imbwa iragira ibintu bisohotse muravuga n'imbwa yabigize kigira iki sura kuja kwirigata navyo navuze mwabyumvise ni Petero yabivuze jeyo Petero niko yavuze
ngo umuntu asubira mu byaha agasubira kunezererwa ibyaha ubuzima hariya ngo meze nk'imbwa yagize he igasubira ngo he. Mwabyumvise murakuze. Haleluya. Rero wamaze kumenya neza agakiza ukamenya ko Yesu inyuma yiwe nta buzima buhari, nta kuntu wovuga ngo namuhevye ngo yandesevye ndamuhevye. Haleluya. Umunsi mama acikana namuhevye amasego munota umwe ndavuga ati pubere ndafata Bible ndi ndabivuyamo sidashira ku muryango ndagarutse ko namuhevye ndavuga nti ahantu ndoye ndagarutse ndababaye mbwa ndababaye ariko ndagarutse kubera iki no kuvako nkaja he bibiha biryoha birura mumeko numuveko. Abantu bava kuri Yesu baracara abana. Yesu ushobora kumuvako uzositara uzovyuka, urashobora kugira intege nke ariko ntuzogume hasi. Haleluya. Kuko warahishuri waramenye kirese aramenya nimba utaramenya aho ni kindi kibazo ariko uramaze kumenya ntushobora kureka. 14 wawusomye 13 wawusomye 13. Okay, soma 13. Nukutunzwe n'amata abataramenya ijambo ry'ukugororoka. Utunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ry'ukugororoka kuko aba ari uruhinja. None amata maziki ubiza nk'umuntu akiri ku mata ntaramenya ijambo ry'ukugororoka. Mu Gifaransa bavuze gute? Verset 13. Quiconque en est tolé n'a pas l'expérience de la parole de justice. Kinjugororoka justice cyangwa sanctification nta barabimenya kubera iki ari umwana umubebe cyangwa mutoya cyavura kamba namenye ikibi n'iciza uretse ibintu ngaho arabikwega byose akabimenagura ntazi agaciro k'ibintu arabimena ko nta gaciro azi kavyo. None aya mata amaziki nimba atazi ibyo bintu amaziki. Amen. Amata ariko araguha inguvu zo gukura, amata gushoboza gukura. Uriko uramenya ibintu vya mbere rufatiro ko mu jambo ry'Imana sivyo. Bandanya twumve rero 15 14. Ariko ivyo kurya bigumye ivy'abakuze bafise ubwenge maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Pousser dans le jugement. Abakuze la nourriture solide est pour les hommes faits. Abakuze les hommes, les femmes muri gumwe. Tubwira abagabo gusa. Nabona isigura irikete ryari kwandikira abari soma mwishengero baragabo mugabo biraba n'abagore bafise muhemu yera bose abantu bose bakijijwe birabaraba sivyo. Hanyuma ngo n'aba pousser dans le jugement et exercer par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Inyama cyangwa indya zigumye aramabiri bakoresha inyama sivyo. Badavuga ngo zigumye bavuga ngo inyama cyangwa izigumye bituma ubwa mbere amata mutahure neza ariko arandika nayibonye ko arandika amata aguha ubumenyi byandike. Amen. La connaissance amata aguca gufasha. Indya zigumye zigutuma ushira mu ngiro ivyo wize. Abyumvise? Haleluya. Kujya zigumye nukuba yuko ivyo wize ushaka zigutuma ushobora kubishira mu ngiro. Akarero afubalere ngaha murabizi muramura imipira yo hanze usanga ama equipe ateye imbere usanga aba joueur entraîneur arabanza kenshi abigisha bakaja muri salle yugaye impome zine sivyo akazana tableau ngaha agacapa terrain ya football akakwereka ngene muzogwanya bariya na bariya aba defenseur abataka sivyo mukabicapa akabumvisha ngene muzobikora kandi kona yuko kabisa bariko barabifata gutya nyene bakavyumva neza. Hama gacababwira ati iyo byose mwize rero harakeneye kuja kuri terrain. Haleluya. Kuri terrain turabe kuvyo wize wabishize mu ngiro. Aya majambo yose tubigisha ngaha yo kwihangana kutidodomba uzobishira mu ngiro ni waca mu bihe byo kwidodomba.
aho rero nzobona yuko wanyoye amata canke wariye inyama. Haleluya. Deviza kanguka amaze kuyumva imyaka ingahe? 6 canke irenga. Wamuyumva kirazira kwidodomba. Dushime muri vyose, dusenge iminsi yose. N'umwana wawe arabizi, no mu nzu yawe bose barabizi. Haleluya. Agafacture kaza gusa, mana jana kukiziki. Waranyoye amata ako nta nyamurajya. Kubera iki? Nta menyo ufise, bacyari umwana. Inge zigumye zituma ushira mu ngiro ivyo wize. Haleluya. Abantu bamaze imyaka myinshi mu ishengero, bama kuri YouTube, bumviza abakozi b'Imana bose, ariko nibahinduka, nibakura, baguma mu matiku, mu gushwana, mu nduru, mu ishari, nuba yuko barafise amata menshi, ariko nange zikomye bafise. Amen. Nushaka kuva unywa amata gusa, ukanywa amata yawe ubuzima bwawe bwose uri umupapa, amata gusa, nta kintu urya. Ni déséquilibré. Nuba yuko urafise connaissance, warize, urabizi, uri mu ishengero, urafungura, seminaire zose nihuri, ariko hagaze mu ngiro ushobora n'abapagani rimwe na rimwe. Pawulo yandikiye Abakorino mu gice cya 5 ababwira ati ivyaha bikorerwa mu ishengero wanyu birababaje, ni bibi gusumba ivy'abapagani bakora. Abwira abantu mu ishengero, muravyumva? Katoze wayihejeje 14 wayihejeje. Haleluya. Amen. Tuje muri Yeremiya 17 siko yafise 17:5. Uku ni kuhoraho agize, ataravumwe umuntu yishimira abantu, akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho. Mwavyumvise? Wagize gute? Mu Gifaransa ntavuga abantu, bavuga ndamwe bivuga. Ndayise muri mu Gifaransa. Jérémie 17:5. Verset 5. Avuga ngo maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Umuntu yishimikiza umuntu, kenshi tuzi yuko ari kwishimikiza uwundi muntu. Sivyo? Si kwishimikiza uwundi muntu. Ariko nuko ashobora kuba undi muntu, cyangwa ashobora kuba uwo muntu wundi ari wewe. Mwumvise? Urashobora kuba ufise ikintu cy'ikibazo cyaje cyose ukishimikiza wewe. Kwishimikiza wewe sigura iki? Ni kwishimikiza inkomezi zawe, kwishimikiza ubwenge bwawe, kwishimikiza igifuwa cyawe, ingufu zawe, umuryango wawe, amashuri yawe. Nuko yuko wishimikiza ivyo biri kuri wewe. Ariko uhezagiwe nuko turabisomye byose, uhiriwe n'uwishimikiza. Verset 7 siziko soma verset 7. Soma. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Haleluya. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Umuntu w'imwemu yizigira uhoraho. Umuntu w'imwemu sekuru ya mbere ni mwemu yera cyangwa muka wera. Ikibazo cyose kibaye nubwo wowe ubishobora. Amen. Nubwo uri subwenge mu ishuri, ugiye gukora ikibazo ubaza kubyereka ndiho. Nubwo uri wa mbere mu ishuri. Haleluya. Ushobora kuba ufite ubwenge nuje muri sale kwera umubiri wawe utakwemereye. Nukumenya yuko ibintu byose ni kwishije gutuma n'amavuga ni abantu badategura umunsi ntibaratahura akamaro gutegura umunsi. Gutegura umunsi ukaza gufata umwanya wo gusenga bisugura yuko wemera ko atavyo ushoboye wewe wenyene navyo ushoboye. Ubwenge warabuha, ingufu waraziha, ibyo byose ufise warabihawe. Amen. Cyo tubavuga ngo umuntu rero yisunga umubiri aravumwe, yisunga umwana w'umuntu aravumye. Amen. Hari abantu bisunga umuntu ikibaye cyose ntacyo arahari. Waririnde nunaka kameme ndafise tuyo ndase connection ikomeye. Ariko umuntu w'imwemu w'umubiri sivyo? Ariko umuntu w'imwemu nayo afise iyo connection ikomeye, arashima ko Imana yamuhaye connection ikomeye. Haleluya.
masengesho avuga ati mana ndagushima kuri uyu muntu wampaye kuko tout don parfait siko Yakobo ijambere mu ngo wa 17 ingabire yose nziza ivuye mu ijuru. Mana nimbora muje n'ujya muntu uhabwa icubahiro. Nuzagira ubwibone ko atahora yuko ari Imana yaguciriye inzira. Ari Imana azanye umuntu ugira kubera umugisha. Haleluya. Uwimuhemu niko bibona. Abantu babiri uwimuhemu n'umubiri barashaka kuba muri situation imwe bayibona bitandukanye. Umwe aravuga ati hey babonesha ni banza babone. Basure bavuge hey aho basuzugura abantwengeye ubu rero. Uwo ni umuntu w'umubiri. Imana guhezagiye ati hinge mbega ya WhatsApp irihe mbe ya status irihe pa umubiri. Umuntu w'imwemu aronse umugisha ntaja kuri status aja kuri status yo mu ijuru. Agibere y'Imana ati mana ndagushima. Ariko umubiri mariage bahe iryo joro nyene profile yahindutse. Arinde bukeye sijamba aho narinde riesha aho batwengeye basubira bavuge wono mubiri. Nabereke hari ibimenyetso byinshi abantu bari mu mubiri. Nizere kutakwa twenga abandi no kwitwenga uremere kwitwenga sibyo ariko uje wihana ucu hinduka ibarishimwe. Nabereke iminota ingahe isigaye 12 isigaye. Ndabereke ibimenyetso bitanu gusa hari byinshi. Ndabwire muri ibyo bitanu utitoyemwo nubwo yuko vraiment uri mu muhemu panjira kwijana mugabo ushobora kuri mu bindi ariko ibyo bitanu nimba warabinesheje ko bitanu cyo wikomera amashini wagera muhira we shima Imana Mana urakoze ko wanshoboye bitanu gusa sivyo. Icya mbere abantu b'umubiri mukubura byandika n'icyo wanesheje ubyandike sivyo kugira uzohe n'abandi. Kenshi abantu umuntu ari mu mubiri amasengesho yiwe kenshi amasanga ibintu byose asengera imitwaro yose asengera ukwisonzesha cyangwa kwiriza asengera ibintu materiel gusa ibintu bifatika gusa. Ashobora kumara indwi yose atajya atanywa amazi ariko asengera promotion cyangwa visa. Umuntu umubiri nashobora gusenga atitiriza asaba kubohoka cyangwa kubohoka gucyaha ntashobora. Umubiri araba gusa iyo abandi bafise umere nk'abandi. Umubiri asengera umuduga asengera inzu asengera umugore asengera umugabo gusa. Si bibi gusengera umugabo munyumve nawe si bibi gusengera umugore ariko mu basengere nk'abantu b'impuhemu b'umwuka sivyo. Haleluya. Ntuzosengera umugore cyangwa umugabo amuvuga uti Imana utamumpaye jewe nshake mfe uri mu mubiri. Nugusenga ati Imana ndazi yuko ari ufite abagabo bose kandi wangize umugore ushaka ko mba umumama ndakeneye umugabo zije kuroha umwana ntafise umugabo. Si vyiza nuko umugabo wawe wenyene rero hari umugabo keke pa ari wenyene andindiriye ndashaka rero umuhuza n'uyo muntu bibe nkuko ushaka. Amen. Uwo ni umuntu w'impuhemu. Umuntu w'impuhemu azomumenyera umuntu mubiri akindi mumenyera ko muri ivyo ndashaka mu ya mbere ntiyihangana. Umuntu mubiri arasenga ashaka binyaruke bitevye acagira gute aca bivamwo muri mwibonye aca bivamwo kubera ko bivamwo kubera umwana ntiyihangana. Umwana uzaba mwana mutoya nashaka kuma hano hamwe ni umuteruye akwereka tugende nashaka kuma hamwe. Mwazi kubona umwana yicara ngaha yonyuviriza umubebe ibishoboka arashobora kwiriza kugira uhaguruke ugende kubera iki umwana ashaka binyeruke ashaka muvuma gusa ariko umuntu w'impuhemu aratuza. Umuntu w'impuhemu aratuza. Umubiri asengera ibintu bifatika gusa kubera iki ari motive cyangwa ari encourage ategwa intege n'ivyo abona byose bigendera mu mutwe ivy'amaso yamwereka ivyo societe igezeko uko isi imeze uko abantu bose biyumvira. Amen. Urajira amashure bose bakorondera waransa akazi bose bakorondera amazu nawe kurondera ikibanza ukamara iminsi indwi utajya kubera umere nk'abandi cyangwa ugironke promotion cyangwa ugironke imodoka. Haleluya. Uw'impuhemu aratandukanye n'umubiri. Ndashaka kuca mbere
uw'impwemu asengera iby'impwemu cyane, n'iby'umubiri abisengera mugabo mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Arasengera n'iby'umubiri mugabo mu buryo bw'impwemu, kandi priorite ibyo ashira imbere n'iby'impwemu. Uw'impwemu ashaka kumera uko Kristo ashaka. Uw'impwemu abanza kwiyumvira n'iki cyo guhimbara Mana, niye nyifato yogira yo guhimbara, niye ngendo nofata, niye nyambaro no kwambara iguhesha icubahiro. Ndashaka kuba mu kibanza ushaka mbamo, sishaka wamema amafaranga menshi, nshaka kubaho wowe unezerewe komba mbe muri mission wateguye kera ijuru n'isi bitararemwa. Uwo ni uw'impwemu. Umubiri avuga ati akadorare shaka akadorare, ivyo uvuga ntavyo mimihasho yimbwira jewe nshaka hari noti. Wari mu mubiri nubwo ari mu ishengero, nubwo avuga ubutumwa ari mumu ijambo ry'Imana rivuga. Iyo ushira imbere ibintu bigaragara gusa, wiyumvira nk'abandi, sivyo? Wiyumvira kwa mapotirite y'abandi bakoragira, uri mu mubiri. Uw'impwemu ikintu cyose akora baza kwiyumvira aho Imana ishaka. Ndashaka mu cambere ibintu by'impwemu by'amateriel, uwo ni wa mbere. Nimba utari muri uwo, reka nshobore kwikurikira. Nimba uri muri ibyo naho uze kwihana, usabe impwemu yaragushoboze. Haleluya. Utangure kugira apeti cyangwa envie y'ibintu spirituel by'impwemu bihimbara Imana. Ntubagaye gusengera umugabo, ntubagaye gusengera umwana, ntubagaye gusengera itera imbere, ariko ubigire mu buryo bw'impwemu, uvuga uti nzorindira igihe cy'Imana, nzoronka ibivuye ku Mana. Kandi ubusenze mu buryo bw'impwemu. Wa kabiri, cya kabiri, ikiroroshe sinagiteba ko umuntu w'umubiri, umukristo ari mu mubiri, aridodomba igihe cyose atishuwe. Ni benshi cyane. Iyo utishuwe wasengeye ikintu ntiwaronse inyishu, uridodomba. Abidodomba n'abanyamubiri, sigitutsi. Mu bitaro, ugiye mu bitaro ukaja muri pediatrie, wakigwa na korale y'abana baririmba. Hari umuziki w'abana uruvangi. Ucuvayo ugende mu bakuze, ahandi hantu abantu bakuze, agacerere niko kwakira. Kubera iki? Barakuze. Ariyo kwidodomba ni abana. Abajya abana baba kwidodomba mutabizi. Bakwidodomba ahantu harashushe, isi nayizero kubera iki? Barabihiwe, bari muri iyo confort cyangwa ababara kuri douleur. Umuntu agwaye akuze ababara arihangana, ntagoma arira, ntagoma aduza ijwi. Ariko umwana niyihangana, umwana w'umwemu, umukristo w'umwemu w'umubiri niyihangana. Bigeze nabi aca yidodomba, akatanga kwaza Imana yisigure. Umuntu abwira Imana ngo yisigure kubera iki? Nagize ivyo nsaba byose hanyuma ukampinduka gutya. Uri mu mubiri, umukristo ari mu mubiri. Wa gatatu, wewe ni pira, afize ikibazo ntasura gusenga. Haraba ko aribona. Iyo bimeze nabi, kandi waruzi yuko uri umukozi w'Imana, uri muhagaze neza, ukabona birahi kuhindutse, ibibazo biraje. Nk'aba bari mu bwato bari kubona Yesu, bakaza kumukarira ngo bigenda gute usinzire. Dushobora gusenga ngo haje ikibazo, uri mu mubiri. Harabacasenga byateba bakavamo, abacavamo ubwo nyene ngo uko bitevye cyangwa bagaca biheba, bose bari mu mubiri. Haleluya. Amen. Ko mukanye gose. Mbaro haheze gusenga, vyuka usenge. Amen. Vyuka usenge. Amen. Vyuka usenge. Amen. Wishugwa utishugwa senga. Amen. Urongo utaronka senga. Amen. Umuntu mu mubiri asenga gusa agira yishugwe. Ariko umuntu ari mu muhemo arasenga bwa mbere kugira aba agire imigendere n'Imana, abane n'Imana, abe muri presence y'Imana, aronke couverture divine, yumve ko Imana bari kumwe. Haleluya. Umuntu w'imwemu ntiyanka kuronka ibintu vyiza, ariko sivyo bibutwara umutima. Imbere ashira iby'Imana, ashaka kugororokera Imana, ashaka kuba mu mugambi w'Imana, ashaka guhagarara aho ndiho ashaka kuhagarara. Haleluya. Icyakane muko mwandika. Icyakane nico gikomeye, nico kirimo benshi ikibabaje mu ishengero.
umuntu ari mu mubiri, umukristo ari mu mubiri arababara iyo abonye uwundi yahezagiwe cyane cyane yaronse ibyo yari yifuza wewe atagira ishari. Kubera ko amatwa atanga gusoma Paulo yabwiye ati muracyafise amajaruzi muri mwebwe, muracyafise ishari muri mwebwe kubera mu mubiri. Mbega uragira ishari ubonye abandi bahezagiwe? Mbega uragira ishari wariko urasengera ikintu ubonye uwundi arakironse, wasenze amezi n'amezi, uwundi asenze indwi rimwe gusa aciyaronka inyishu, ubifatamo gute? Aho twari kumwe mu gitondo na ndababwira yuko dukwiye gutahura yuko ivy'iwawe, imigisha yawe yaramaze kurangira. Amen. Mwumva? Imigisha yawe irahari. Ndavuze ni imigisha yawe irahari. Nuzoje kurema. Hari inyigisho zimwe zigisha kurema. Nujeze kurema. Uzoje gusenga ivyawe bigaragare. Manifestation des choses spirituelles. Iby'impuhemu by'umwuka bigaragare mu isigara igaragara. Biboneke, sivyo? Haleluya. Umumama afise umwana mu nda, hariho etape ikenerwa kugira uwo mwana ari mu nda barabera mu vyuma aveyo. Aravayo abantu bose bakamubona izuba riva. Haleluya. Hari ibintu vyawe by'impuhemu cyangwa bigaragara materiel biri ahantu bibitse muri stock mu ijuru, birabitse kandi n'ivyawe. Haleluya. Upfuye utabironse uzogenda bitwaye, ariko uri ngaha ugasenga kwa mu kibanza ukwiye kubamo ivyawe urabironka. Twabisomye bwa mbere twavye mushaka kuyandika imirongo twisoma akora amasaha nsigaje iminota 2. Abakolosayi igice cya mbere 15-17, Colossiens 1:15-17 na Hébreux 11:3 muvyandike. Abaheburayo 11:3 aho tugira ko ibintu byose vyaremwe na Kristo kandi ibigaragara n'ibitagaragara, les choses visibles et invisibles, mu vyaremye bavuga ngo ibiboneka n'ibitaboneka n'ubwenge n'ubushobozi bwose bwaremwe na Kristo. Amen. Ibintu byose byaremwe na Kristo. Haleluya. Rero kwifuza iby'abandi, kwifuza umuduga w'uwundi, kwifuza imbiriza mwishengero. Mwari muzi ko mwishengero hari abagabo bifuza abagore babandi, apana kwifuza kuryamana nabo, hari abifuza kuryamana nabo, ariko hari abifuza apana kugira baryamane nabo. Ndo nk'umugore nkujyaga yari hehe ngiri celibateri yari hehe byasha mujye mugabo yumvamo gute cyangwa umugore akimara gute yase umugabo wa grave abakristo mwishengero bavuze bwa kabiri ase umugabo atari arahiriwe ko nase umugabo nkujya basha ariyo afite ikibebe kibajubaju yo abiriza hariho ikibebe cyawe mwijuru. Rero utanguye kwifuza ikibebe cy'uwundi wagiye mu mubiri, kuko giye kibebe cyaremewe ujya apana wewe. Ujya mugabo uri kuremera yaremewe ujya si wawe, yakubwifuza kuko uri mu mubiri. Kwiterambere nabwiye ni abantu nk'abo nibisuma bashaka kwiba, ntibiba mugabo mu muhemu. Emviriza Yesu yavuze ngo wifuje umugore w'abandi ugashaka kuryamana nawe, n'utajyamana nawe wamaze gusambana nawe, urumva kwifuza n'uwundi igisuma, sivyo? Kwifuza abandi ivyawe birahari. Abakobwa mutaronka abagabo reka kwiroba ngo yoya ndanye n'ujya sha wawe arahari. Haleluya. Beasha na murongo impumye ntwari uhumye n'uwawe niyo mugore wawe. Nemere mukunde byanse senga ndiyagushoboze bizoza harabo byaje nivyo naye harabo byanse ubwa mbere barasenga uba bakunda kubi abasenga sharahindura. Twabisomye mu gitondo arahindura afata miri ivyumviro byose bitandukanye n'ubugombe bw'Imana, ibintu byose bitandukanye n'ubugombe bw'Imana. Twabisomye sivyo aho twari kumwe kare
twabisomye muri 2 Corinthiens 5 je crois verset 10 sivyo yuko igwanisho tugwanisha atari iby'umubiri ariko iby'impwemu bifata miri ubushobozi. Haleluya. Bifata miri ubushobozi ivyumviro vyose biri contre la volonté de Dieu tukabigemurira Kristo. Haleluya. Tukure. Amina. Tuve mu bwana. Amina. Umuntu ari mu mubiri ahuza umuntu muri mpwemu ubonye mwe data hezagiwe uranezerwa. Kubera iki? N'urugingo rwa Kristo. Ni icyubahiro cy'Imana kuko abanyapagani bamenye ko n'abakristo bahezagirwa bagira ubwenge. Icyubahiro cy'Imana kirabonetse mu ishengero. Umuntu ari mu mpwemu abonye umuntu wo mu ishengero ahezagiwe aranezerwa kuko ndiho yageze mu ishengero ituru yuri hafi. Kwa muganga ubonye amanimero bageze kuri 5 uri 7 uranezerwa. Ushaka gufuha ngo sengeragiye ndi 7 oya degereye. Ubuntu bwatugendeye. Abimwemu babera mu mpwemu. Aho umubiri avuga ati oranciyeko oya kura. Dukure tuve mu bwana. Nta muntu w'impwemu nta mukristo w'impwemu agirisha ari ngo nakarahezagiwe. Ntibibaho. Oya hagura mu felicita. Abantu b'umubiri baragufelicita indani bako barakubita agatoke. Abari mu mubiri abo. Nezerwa n'abanezerewe. Romains 12 verset 15. Mana guhezagire. Haleluya. Amen. Romains 12 verset 15. Nezerwa n'abanezerewe. Murire. Mwabare n'ababaye. Abantu bari mu mubiri ugize ikibazo ari wahezagiwe hari cyo yobona. Ono mukristo mwishengero. Babigira. Mwishengero bavuga ubutumwa bavuga no mu ndimi. Hari cyo yobona. Ari yishimye ngo mastate utanavanako. Aziko state créer jalousie. Statue ituma iravyara irakwega impwemu yishari. Bavuga ngo niko ndashima Imana aho unavuga ati ho. Ariko ari yemera rero. Mwaramubizi. Cyanyuma kiroroshe abantu mu mubiri akristo mu mubiri baboshe cyane baraboheye addiction murayumva kwizingira ku kintu baraboshe cyane ku bintu vy'isi ko navuga ibintu bine hari umuziki w'isi hari abakristo mu ishengero araririmba ngaho muri korale ageze muhira domboro ya solo amaze imyaka 10 meze gushe nayo ndabatwenga namaze imyaka 10 nkijijwe no muyora numvise domboro gusa ncamagara ngatongera akagurugo ibyo rero ni kamere ibitarapfa sivyo cyane n'umuziki kindi sport irashobora kuboha umuntu ikabikigirwamana mwishengero hari abakozi b'Imana nzi ashobora kurata kuza kuri eglise kwigisha hariho Barcelona iri kurakina no madamu we ntamwegera ariko araraba n'umuhungu wiwe ko araba kuri ekra Biblia turiyiwe banzo reke eba bwira wa mugdiakoni wo mutamuri shengero barabiraba je ndi muri Barca yatsindwa karira amosozi umukozi w'Imana karira akarada sinziriye Ronaldo kataka kuvuma Ronaldo ukijijwe bari babakisomeza gutyo mwishengero amafilme kubohwa na filme kera akira amateleviziyo biracari mbega bivya no biracari nu byaraboha abantu ukagenda wiruka ugaca ku bantu novera ukijijwe uri mu byakoni ikindi cyanyuma mubizi mwese murabizi si mwisi gusa no mwishengero cash hagezi cash anzirindire aha rero agakiza twantushe ku ruhande cash mafaranga yanje subiza n'ibindi mwavuze ibyo bintu mire gusa haleluya haranu wabibonye hose haleluya Imana idufashe dushobore gukura mu muhemu tube turabana birababaje tuvuga dutwenga mugabo birababaje
birababaje kubona ushobora kuba mu icengero umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, 5 kama bifata nk'umubebe. Si vyiza, ifoko dukura. Ukonye umuvyeyi wese ari ngaha atanezerwa umwana we adakura. Mwana wa 10 ans, 15 ans. Mama bonbon 15 ans. Ntunejera kunezerwa. Uranamaramara imbere y'abantu. Ntunezerwa. Ariko umwana responsable. Yitaho abandi, yakira abashitsi neza, uvuga je suis fier. Niko ndiho ameze nawe nyine. Iyo dukuze aranezerwa. Uyu ni umwana wanje, n'umuhungu wanje, n'umukobwa wanje nkunda akamimbara. Ndiho abaho umugisha. Haleluya.